amashimwe no guhimbaza. Imbere yo gusenga turasoma ijambo ry'Imana, turasoma muri Timoteyo wa mbere 2. Jambo ry'Imana riri ahantu hose twuguruye Bibiliya, ntihagire n'umwe yoshavura igihe Imana itubwira iciye mu ijambo ryayo. Hano muri Timoteyo wa mbere 2 aravuga ati, ijya mbere y'ibindi byose ndabahanura kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana, kandi cyane cyane abami n'abashizwe hejuru bose, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje, twubaha Imana turi inyankamugayo rwose. Ibyo ni byo byiza byemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya iby'ukuri. Murongo wa 5, kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe ni w'Imana n'abantu, nawe nyene n'umuntu, ni Kristo Yesu, yitanze kw'incungu ya bose, kandi ibyo bishingirwe intahe mu bihe byavyo. Nico nashiweho kuba umusiguzi n'intumwa, mvuze ukuri simbeshe, n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga ukwizera n'iby'ukuri. Nuko ndagomba ko abagabo bose basenga hose, batarika amaboko yera, bataratse, batagira ibihari, kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye, bagendane isoni, badahugumba, kandi badashazisha gutsiba umushatsi canke izahabu canke imaragarita canke impuzu z'igiciro kinini, ariko bashazishe ibikorwa by'ingeso nziza nk'uko bikwiye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Umugore yige atekereje, agamburutse rwose. 12. Ariko sinkundira umugore ko yigisha canke ngo aganza umugabo, ariko atekereze. 13. Kuko Adamu ari we yabanje kuremwa, hanyuma Eva. 14. Kandi Adamu si we yahenzwe, ariko umugore ni we yahenzwe, agwa mu bicumuro. 15. Yamara azokizwa kubwo kubyara nibashishikara kwizera no kugira urukundo no kwezwa bifatanye no kudahugumba. Gushikano ano majambo y'Imana y'igiciro yera, ndizera yuko amaze kutubwira ibintu byinshi nitwayabona tukayakunda, kandi ni kubw'ivyo nico gituma twakoraniye hano muri ino joro ngo dusenge. Yandikira Timoteyo ati, ndagutegetse imbere ya byose ndabahanura kwingingira abantu bose no kubasengera. Yego ndabyizera yuko dutegereza kubikora, kandi Imana nizoronka icifitiye uburenganzira hamwe natwe. Duhaguruke rero dusabe Imana iduhezagire. Data wo mu ijuru, turagushimiye mu bwina bwo mu mitima yacu no kuri no saha yo kugusenga, kuko ari saha dushobora gukoranira hano. Turagushimiye ko waturinze gushika kino gihe. Ntidushaka kubura nk'uko Paulo byandikira Timoteyo, ntidushaka kubura gusengera abantu bose n'abaganza n'abafise ububasha, ego Mwami, kugira ngo dushobore kuronka ubuzima butekanye Mwami, nubwo byose bihungabanye, nuduhe tugirire ubuntu kugira ngo dushobore gukoranira hano
muri mwanya mu nyongawe kugira ngo duhimbaze izina ryawe, duhe n'intege abandi bantu bashobore gushyira ibyizigiro byabo muri wewe muri bino bihe bigoranye kandi bikomeye byo gufata ingingo. Tugushimira kubwo twamaze kumva ku majambo yo kutugabisha. Utugirire ubuntu twese bene data n'abashiki bacu abo bose ijambo ryawe rikorako. Utugirire ubuntu dushobore kunama twiyegure. Mwami unyegurire ubuntu kugira ngo ngire ubuzima nk'uko ijambo ryawe ririho. Tugusabye ngo uhezagire n'ubwoko bwawe bwose, uhezagire n'abaganza abafise ububasha no mu gisagara cacu. Mwami ubarongore, ubamurikire mu buryo ibintu byose bigenda bimera neza. Dusengeye bene data n'abashiki bacu abo bose kumbure bagwaye n'abababaye mu buryo ubwo ari bwo bwose. Turabakujeje muri ino joro. Tugusavye Mwami na cane cane abo bategerezwa guca mu bigeragezo, ushobore gufasha no kubashigikira bihanganire byose. Mwami ubabona byose, uzi umwe wese muri twebwe. Turagusavye natwe ubwacu uduhe umunezero wo kwambaza izina ryawe no gusenga. Uduhe umunezero nk'uko twabisomye, tutaramure ibiganza atakurakara. Duhishime duhimbaze izina ryawe. Wowe Mwami ntugire imbabazi, tugirire imbabazi kuri ino saha. Uturabe mu buntu bwawe, uhariye amakosa yacu, utugirire imbabazi ku byaha. Uratuzi, uratubona, dukoraniye hano imbere yawe. Turagusavye Mwami ubandanye kutuvugisha mu ijambo ryawe ry'igiciro ryera, kuko uri wa wundi n'ijambo ryawe riracafise bwa bubasha nyene. Ijambo ryawe riracafise agaciro kakandi nyene ko ku ntango gushika ku mpera. Niwakira ibyubahiro, niwakira amashimwe no gusengwa mu izina rya Yesu. Amen. 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 C'était le frère Rousse, maintenant c'est le frère. Yari Mwene Data Rousse, ubu rero ni Mwene Data Frank ni usobanura. Turamaze gusoma, twasomye kandi twumvise ijambo. Ndizera ko ntushobora kuba navuze uko Mwene Data Rousse yabivuze. Ijambo ryose ryanditse, ijambo ryose ryagenewe twebwe, ryagenewe umwe wese muri twebwe. Umwe wese arashobora gukuramo ikintu, arashobora gukuramo ikintu n'inyigisho. Turafise amashimwe ku Mana yacu. Ndashimira Imana ko yaduhaye ano mahirwe ngo dusubire gukorana mu mahoro, mu mutekano wose. Ntituzi mbega bizomara igihe kingana gute, nk'uko bimaze kuvugwa. Intumwa Pawulo canke Mpwemu Yera aciye mu ntumwa Pawulo yavuze uburyo twotegerezwa kwigenza imbere y'abantu bari ngaho ku bwacu, nimba no bivuga gutyo, nk'umurongozi abari imbere yacu. Turazi ko ubutegetsi bwose bwazanywe n'Imana, kandi n'Imana iba yabigombye nk'uburyo Imana ibibona. Turazi yuko bakora iby'Imana igomba. Intumwa Pawulo avuga ati ntatwaye inkota ku busa, ariko ashitsa iby'Ivyagezwe. Turazi rero yuko Umwami yaduhaye amabwirizwa, nimba no bivuga gutyo, n'amategeko. Yaduhaye amategeko ayo dutegerezwa kubaha. Nta na rimwe ndavye inyuma canke twese turavye inyuma. Nasomye mu isezerano rya kera, turabona ingene Imana Umwami yarabajije ubwoko bwayo ngo bamukurikire, bubahe amabwirizwa yiwe no kugomba kwiwe, amabwirizwa n'ivyagezwe. None byari bimeze gute mu mutima w'umuntu? Iminsi yose bagiye basubira inyuma, barazimiye,
avec bagwanya sa imana parole, mais contre lui et sa parole. bagwanya imana n'ijambo ryayo. Et si nous regardons notre époque, turavye rero mu gihe nous cacu constatons que turabona yuko les hommes n'ont abantu pas changé. ntibahindutse. Nous nous demandons Turibaza comment nous mbega nous comportons face tu- à la parole de Dieu, comment nous twifata gute imbere y'ijambo ry'Imana, face à sa volonté imbere y'ukugomba kw'Imana sommes-nous twifata prêts gute, à faire mbega turiteguye ou à faire gukora ce qui lui plaît. ikimuhimbara. Et c'est l'apôtre Hano Paul intumwa écrit Pawulo aux yandikiye Philippiens, je ne ab'Ifilipi, voulais pas, sinashaka prêcherai rien. ntarakimeza kuvuga ku butumwa bwiza, singomba kuvuga ubutumwa bwiza, ngomba kusoma irino jambo amaje nicara. Hano intumwa Pawulo irandika ab'Ifilipi, yandikira ab'Ifilipi, aravuga muri Filipi 2:12, nuko rero abo nkunda nk'uko mwamye muganduka abe ariko mushitsa agakiza kanyu, mutinya muhinda agashitsi y'amaraso iyo ndiho gusa, ariko n'ubu nyene naho ntari iyo nimurushirize. murushirize 13, kuko Imana ariyo ikorera mu mitima yanyu ikabaha gukunda no gukora ibihimbara. 14, mukore byose atakwidodomba ataguharira, kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe, mube abana b'Imana batagira gasembwa hagati y'ab'iki gihe bagoramye b'ibidambidambi, abo muboneka keramwo nk'amatara muri iyi si, mwerekana ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone ico nzokwirata ku munsi wa Kristo, kuko ntirukiye ubusa kandi ntatamiye n'ubusa. 17, ariko asangwa nkwiye gusukwa ku kimazi c'ukwizera kwanyu no kubw'ibango ryako, ndanezerwa, nezererwa namwe mwese, nezeranwa namwe mwese. 18, aba ariko namwe munezerwa, munezeranwe nanje. Naya n'amajambo ayo umwami atubwiye, niyo atuvugishirijemwo. Mana itugirire ubuntu, kugira ngo nk'uko intumwa Pawulo abivuga, bakundwa, nk'uko mwamye mugamburuka, n'ubu mugamburuke, atari gusa ariko iyo ndahari, ariko na cane cane mu yandi majambo intumwa Pawulo yagomba ko bivugwa iyo ariho niyo atahari. Ijambo ryavuzwe ego ni muri mwebwe, kandi ni muri mwe no muri jewe no muri wewe. Yagomba ko rizana ico ryaje gukora. Kumbure twebwe turi bakeyi, turi ahantu kwacu, tumatane n'ijambo ry'Imana, kuko turi hagati y'urunganwe rugoramye rwononekaye nirwo rudukikije. Umwami arashaka yuko tumurika nk'amatara mw'isi. 16, mwerekana ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone ico nzokwirata. Yari icifuzo c'intumwa Pawulo. Nitwaraba muri kino gihe turimwo ingene ibintu bimeze, umuntu wese w'Imana yashize ijambo canke biciye kuri uwo Imana yashize ijambo ryayo kugiterekwa kw'amatara, azoshira ku mutima kwama twibutsa no mu gihe cacu ko dutegerezwa kumatana n'ijambo ry'Imana, kugira ngo kubera ivyo twumvise tumurike nk'inyenyeri, tube amatara muri nosi, kubw'ubwiza n'ivyubahiro by'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwene Data Frank nawe, amashimwe n'ubwiza by'umwami. Sinashaka kuza hano uno munsi, sinumva merewe neza, ariko igihe cyose hari igikorwa c'Imana
turasugumwa kuza abanyantege nke baba abanyenkomezi abagwayi bagakira abihebuye barusubiramwo ivyizigiro iyo bavuze ngo ni igihe cyo gukorana niko byama bimeze uko bimeze kose kumva ufise inyota yo kumva ijambo ugafatanya ukagira ubufatanye tugasengera hamwe mbere biri mu bimaze kugira mu buzima bwa biri mu bikoze ubuzima bwacu bwo kwizera ivyo ntibyigere bikonja ahubwo igihushane bikomere bigwire sishobora guca iruhande gusa ibyo twabonye kuri ino weekend iheze nama mbona ingene imana ari kwizigirwa kandi ari imbabazi rimwe na rimwe mbona umenga by'ukuri tuba tumeze nk'abicaranye n'umwami wacu tukaba twumva inyigisho yiwe amina si ibintu twateguye hagati yacu Mwene Data oya muhemu w'Imana yaturongoye mu muco twinjira mu wundi mu bumenyi twinjira mu bundi ku buryo bw'uko by'ukuri dufise kubona ibintu byose muri rusangi mu mugambi w'agakiza w'Imana nk'uko bitigeze kubaho mu kindi gihe ubu n'ubuntu butovugwa Imana yerekana inzira zayo ikazereka yerekana ubuntu bwayo n'ukugomba kwayo ikabihishurira ure tumaze kugera ku guhishurirwa Yesu Kristo Mwene Data Rusi afise impano idasanzwe niyo gusoma ijambo akarivuga ko agaca yicara reka naje no munsi ndavyemerewe ni hagati yacu iyo nasoma ibyo nagerageje kwicara ku ntebe za bashiki bacu murashobora kumva twebwe bene data natwe dufise imbabazi twe ntituri intebe twe dufise umutima w'ikigongwe n'amajambo akomeye ayavuzwe tuvuye imvuga kuri nakomeye niko meze sivyo mu by'ukuri birakomeye ariko ndibaza ko yari inyishu ya Mwene Data Rusi iyo abantu bashobora kwiyegura n'umutima wabo wose bakiyegurira rino jambo ry'Imana aho rero umuzigo ucuworoshe umutwaro ugahwahuka kuko tuba turi munsi y'ingogo imwe n'umwami kandi umwami niwe aca wikorera hamwe natwe byose rero bikaba mu kibanza cyacu aho rero dutegerezwa kuba imvuga kuri tukibaza tukavuga ati nimba hariho abizera hariho n'abatizera sinzi nimba ndabivuze neza ariko hariho abizera benshi batizera nk'uko ibyanditswe bivuga kandi na cyane cyane badakora nk'uko ibyanditswe bigera bivuga hari benshi cyane rero twe twifate ko turi abantu bahiriwe ko Imana yatugiriye ubuntu kugira ngo tuvuge ngo ego ku ijambo ry'Imana ryose hanyuma muzi umwe narabivuze n'abagore barafise iparadizo hano ku isi ego abagore barafise paradizo hano ku isi mu gihe bakoze ibyo ijambo ry'Imana rivuga bagafata bakaja mu kibanza ico bahawe bagenewe aho rero biba bihuye neza ngo barahiriwe neza umwe wese aca menya nimba aja mu gikoni n'undi aja ku kazi ni ikintu ciza hano mu cete c'abifilipi ndaja mu bigaratiya sinoreka ngo mugende gutyo uno munsi dutegerezwa kunama ndategerezwa gufata
birakwiye yuko bimera uko, birakwiye ko dukwega tukaraba ingene umutima ugitera, ndavuga mu buryo bw'impwemu. Twasomye hano, twasomye hamwe namwe mu Bifilipi 2, nyuma yaho ndagomba kuja mu Bigalatiya 2 ama ncanja aho mwene data Rusi yasomye kumburira za kwabona uno munsi. Ntabwo iza kuba isaha y'amasengesho, iza kuba isaha yo gusoma Bibiliya. Raba ibyanditswe ku murongo wa 14 mu Bifilipi 2:14. Mukore byose atakwidodomba, ataguharira, kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe, mube abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramye b'ibidambidambi, abo babonekeramwo nk'amatara mw'isi. Ni byiza kuba ica kabiri, atakwidodomba, atagukekeranya. Umuntu akekeranya acagwa mu kutizera. Umuntu aguye mu kutizera acagira umujinya, akagira kuvuga abandi, kimwe kizana ikindi, hama tugatwagwa. Aho rero ntitwoba tukiri abantu batagira umugayo nk'abana b'Imana hagati y'abiki gihe bononekaye b'ibidambidambi. Sinzi ntitwategezwa kubivuga, ariko igihe tuvuga canke dusoma hano ngo abiki gihe bagoramye b'ibidambidambi bononekaye, ni kangahe natwe twateza kwibaza ikibazo, mbega twe bimeze gute? Ndagomba yuko mba imvuga kuri imbere y'Imana, umwe wese ashobore kuba nawe gutyo nk'abizera. Mbega rimwe na rimwe ntidutwagwa, mbega rimwe na rimwe ntitujanwa n'ukononekara kw'abo mu isi, abo tubaye hagati yabo. Ibyo byo gushikira iyo ukuvuga abandi n'ukwidodomba no gukekeranya bije muri twebwe, aho rero tugatwagwa ku buryo mu kanya gato ibintu iruhande yacu bidashobora kuba nk'uko byategerezwa kuba biri. Igihe mwene data Schmidt yasoma bino bya mbere bihambaye, naciye nibaza, Mwami, none je ndihe? None ndameze gute imbere yawe? Ego rero, kugira ngo dusubire ku murongo wo mu Bigalatiya 3, nta kindi kigabane kihari muri Bibiliya yose canke mu Isezerano Rishasha aho Pawulo avuga ibyagezwe n'ubuntu nk'uko abikora mu Bigalatiya 3. Muri rusange icete c'Abigalatiya ni umuco, ni ukwerekana ibyabaye mu Isezerano Rishasha ugereranije n'isezerano rya kera. Ariko hari igisumba ivyo. Hano mu gice ca 2 Pawulo aravuga ibikorwa by'ibyagezwe n'ukwizera, ariko rero hano ageze mu gice ca 3 tugomba kubona imirongo mike gusa, hanyuma agaca bazi ikibazo mu gice ca nyuma, agace ka nyuma ku murongo wa 2. Yego, mu wa 2. Mbega mwemu mwamuronkeshejwe n'ibikorwa by'ibyagezwe canke no kumva gufatanije n'ukwizera? Yego, ibi ndabigize nkana. Hanyuma turaza kuza ku mirongo twasomye muri Bibiliya ku ntango. Mu by'ukuri birashoboka yuko umuntu yibaza yuko ibyanditswe canke ibivugwa hano bizanwa n'ibyagezwe. Ku murongo wa 5 mu Bigalatiya turasoma, ibaha mwebwe igakorera ibitangaza muri mwebwe
le fait-il en vertu de la loi? mbega bikoreshwa nuko mukora ibikorwa by'ibyagezwe cyangwa nuko mwumvise mukizera. Oppose donc constamment les deux. Il fait la comparaison. Pawulo agereranya ibi bibiri, La foi lui a été comptée comme justice. ko Aburahamu yaharuwe ko kugororoka kubwo kwizera, akaba sekuruza w'amahanga, agatsindanishizwa kubwo kwizera. Verset 8. Turabisoma ku murongo w'8. Puis, cela continue. Kandi ibyanditswe byabimenye bitaraba. Verset 10. Car tous ceux qui sont sous Murongo wa les œuvres de 10. la loi sont sous la Abishimira ibikorwa by'ibyagezwe bose bari munsi y'umuvumo. Ijambo rikomeye, malédiction. Soit quiconque ne kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese commandement écrit adashishikara ibyanditswe de la byose mu gitabo cy'ibyagezwe ngo abyitondere. celui qui Umuntu mu isezerano rishasha yiharura ku bikorwa byiwe, akibaza ati aho rero nzokizwa, béatifié nzohabwa ubwiza. n'a pas encore compris Ntaratahura yuko Kristo yakuyeho umuvumo wa bamwe muri twebwe batari bashoboye kwishura ku byasabwa ku mategeko y'ibyagezwe by'Imana, ariko we yarabishoboye gusohoza byose. Hanyuma aca afata ikibanza cacu kugira ngo dutsindanishirizwe une fois pour rimwe burundu imbere y'Imana la kubwo ukwizera en lui. we. Puis au verset 12, Ku murongo wa 12 mu Bigalatiya, ariko ibyagezwe ntibiva ku kwizera, mais yamara nguzobyitondera nibyo bizomubeshaho. ici est valable, celui qui l'aura accompli vivra par elle. Go- Et puis au verset 13, 13 Kristo yaducunguye umuvumo de w'ibyagezwe, la loi, yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu. nous pouvons tous continuer à Twese lire. turashobora kubandanya gusoma. Donc Christ Rero Kristo nous a racheté de yaraducunguye, la malédiction, yadukuye ku muvumo wadukubise kubwo des prescriptions kutubaha ibyagezwe, et kudasohoza ibyagezwe. Havugwa ku murongo wa 14 bénédiction promise kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga. Amen. païens en Jésus-Christ, Ushike ku banyamahanga afin que nous puissions bawuheshejwe na Yesu Kristo, l'esprit qui avait kugira ngo été promis. kugira ngo ukwizera kuturonkeshe mwemu twasezeraniwe. Ukwizera Le fondement sur lequel ni urufatiro ubwo ibintu byose construit byubatse ko mu isezerano rishasha, byose byatanguranye n'ukwizera kandi byose bizorangirana n'ukwizera. Ukwizera Imana, ukwizera ijambo ry'Imana, ukwizera amasezerano y'Imana. Amina. en principe. Muri rusange byose iby'Imana yavuze Nous pouvons turashobora l'accepter, kubyemera, y croire hanyuma tel tukabyizera qu'il uko l'a dit. yabivuze. Voici Ehe alors, rero naba isezerano azanye ukugereranya umurongo wa 15, la loi qui est venue umurongo wa 430 18. plus tard pourrait-elle annuler la promesse faite à Abraham? Question. Veuillez lire le verset 17. Dusome umurongo wa Et puis, il est dit 17. au verset 18, Hama aravuga ku murongo wa 18, kuko iyo umwandu promis uzanwa n'ibyagezwe il ne dépend woba plus utazanywe de la promesse, n'isezerano, mais ariko Imana yawuhaye Aburahamu iwumusezeraniye, promesse comme un don de grâce. iwumusezeraniye nk'impano Pour y'ubuntu. Abraham, la parole était déjà Kuri grâce. Aburahamu ijambo ryari rimaze kuba ubuntu, impano, isezerano. Et nous sommes par la foi Natwe en Christ, kubwo kwizera la semence turi de la foi. muri Kristo, turi urubyaro rw'isezerano. Nk'uko Aburahamu yaronse isezerano ry'Imana mu kwizera akaribona risohoza, uko natwe niko turonka amasezerano tukabona asohoza. Nous lisons plus loin. Turasoma au verset kure ku 19 murongo wa de la loi. 19 mu Bigalatiya 3. Que signifie donc la loi? Nuko ibyagezwe ni biki? Byageretswe Que le ko transgresseur kubw'ibicumuro soit condamné ngo bigumeho kugezaho urubyaro ruzozira rwasezeraniwe iby'isezerano,
murashobora gusoma mu mirongo ya 16 yuko urubyaro ni Kristo muri rudende, si muri bwinshi. Ndasoma igice cya nyuma cy'umurongo wa 16. Yamara yavuze ati n'urubyaro rwawe nirwo Kristo. Niyo majambo ya nyuma mu bigati ya 3:16. Rero Kristo yari urubyaro rwasezeranywe, ariko muri we urwo rubyaro rwasezeranywe niwe rw'Imana rwari mbere muri we, nk'uko muri Adamu umuhungu wese n'umukobwa wese w'Imana yari muri we, nk'uko muri Adamu. Nk'uko abantu bose bategezwa kubaho ku isi bari muri Adamu, ariko cyari ikibazo gusa cy'umwanya kugira ngo abantu baboneke baseruke. Ariko rero uko natwe niko twari muri Kristo, we nk'urubyaro rw'Imana, natwe twabyawe tusohoka tuva muri we, tuba abahungu n'abakobwa b'Imana. Uko rero tuba abadapfa, ducika abantu badapfa. Ibyo ntibyabaye gusa mu gihe, ariko ni mu bihe bidashira. Hanyuma turafise umurongo wa 21. Mbega ibyagezwe bigwanya amasezerano y'Imana? Eka namba. Murabona, ibyagezwe byategezwa kuza ngo bitwemeze gucumura. Ntitwari kumenya ibicumuro iyo ibyagezwe bitatwereka amategeko n'amabwirizwa y'Imana. Ntitwari kumenya na rimwe icari cy'icaha nuko tubaha Imana. Ariko Imana yari kutureka, ariko ifise umugambi mwiza cyane w'agahore. Yari izi ko umuntu azorwa, yagenye byose imbere y'igihe, hanyuma itanga ibyagezwe kugira ngo biducire ku iteka mu buryo bwemewe n'amategeko. Imbere y'uko n'ibyagezwe bizanwa, yari imaze kuzana imbabazi kubwo abazobirenga neza neza, kugira ngo bazove mu kasho, baronke ubuntu, baronke ukwidegembya, hama bakorere Imana. Amen. Nico umwami yafashe kw'ingingo. Nico gituma ntimushobora kumbaza, yego nawe nyene ntiyombaza. Ubu nimwo murongo wa 23 uravuga ku 23. Ariko kwizera kutaraza twarindwa n'ivyagezwe. Akasho keza twugaranywe turindiriye ukwizera kwagira kuze guhishurwe, atari gucirwa kwiteka. Oya, twari turindiriye Imana mbere mu bwiza. Ntiyaciye kwiteka abizera, ariko yarabarinze kugira ngo ubuntu bwayo buzogaragare ku bwa Kristo. Ni ikintu cy'ubwiza, sivyo? Ego, Imana yaraturinze, yadushize ahantu turindwa. Ibyagezwe ntibyatumanuye, oya, twararinzwe gusa. Twari ahantu turinzwe gushikaho Kristo aza kuducungura, hama tugahabwa ukwizera nk'uko bivuzwe hano, byateza guhishurwa mu nyuma. 24. Uko niko ibyagezwe byatubereye umurezi, aturera akadushikiriza Kristo ngo dutsindanishirizwe n'ukwizera. Ibyagezwe byabaye umurezi wacu, biduha amategeko dutegerezwa kubaha. Ubu rero dushitse ahantu aho icyo nagomba kuvuga. Murongo wa 25 uravuga, ariko ukwizera ko kwaje ntitukiregwa n'umurezi. Mwese muri abana b'Imana, amina, kubwo kwizera Kristo Yesu, amina. Kuko mwese ababatirijwe kuba aba Kristo mwambaye Kristo, amina, mwambaye Kristo. 28.
ntihashobora kuba umuyuda cyangwa umugiriki, ntihashobora kuba umugurano cyangwa uwidegembya, ntihashobora kuba umugabo cyangwa umugore, oya, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Amen. Mwese mugize umwe muri Kristo Yesu. Mbega ijambo ryiza! Twuzwe n'ubuntu bw'Imana. Ibyagezwe byatuzigira ahantu ho kurindwa ngo bikore igikorwa cyabyo. Ubuntu bw'Imana twabuhawe kubwo kwizera. Ubu rero yaba turi umuyuda cyangwa umunyamahanga, ibyagezwe biriho cyangwa bitariho, umugore cyangwa umugabo, widegembya cyangwa imbohe, twese twarunzwe kubw'ubuntu bw'Imana kugira ngo ducike umuntu umwe mu Mana. Ubwo bumwe bw'Imana ni wo mubiri wa Yesu Kristo ugizwe n'ingingo nyinshi. Rero iyo ari ibijyanye n'agakiza kacu n'urufatiro rwacu mu buryo bw'impemu imbere ya Kristo umwami wacu, nta muyuda, nta mugiriki, nta mugabo, nta mugore, nta mushumba, nta widegembya cyangwa imbohe, uwo turi we wese, twese turi umwe muri Yesu Kristo. Amen. Neza neza nk'uko yahariye umwe niko yahariye bose, nuko twese twashizwe ku rugero rumwe. Amen. Uno murongo wa Bibiliya, uno murongo wa 25 urakunze gukoreshwa n'abantu barondera insobanuro za Pawulo zitokwihanganirwa iyo ari bijanye n'abashiki bacu b'igiciro. Rimwe na rimwe ndabagirira imbabazi nkabyerekana. Ariko nimba twizera Imana, tukizera yuko aha ari ijambo ryera, ibyanditswe byera, atari igihuha canke ibyo umuntu yavuze yagize imyimenyerezo mibi, oya, ibi si bijanye. Bibiliya ntimeze uko. Si bijanye n'umugabo yagize umunsi mubi canke imyimenyerezo mibi canke yarameze nabi mu maso, oya, n'umuntu yuzuye mpemu yera asugumwa. Uko byari bimeze imyimenyerezo yiwe ntaco bitwaye. Icakamaro nico Imana yavuze hanyuma akacandika. Ico nico cakamaro kuri twebwe no munsi. Ku bijanye n'imyimenyerezo yacu n'ibyo twagenzemwo n'ibigize ubuzima bwacu, bigenda biyonga mu gihe ijambo ry'Imana ryumvikanye. Rero ibyo twiyumvamwo, ibyiyumviro twarose n'ibyo twarose mu myimenyerezo ntibiba bigifise icyo bisobanura. Icyo tugomba kuzana cyangwa tugomba kuvuga ntaco gifise gisobanura. Icyo gusa Imana yavuze nico c'akamaro. Ikibazo ca mbere nobaza bene data ni igihe cy'inyigisho ya Bibiliya. Ndibaza yuko muzobibona neza nkanje bifoboye. Iyo ugomba kwambara amarori, biragora gusoma, ariko atacitwazo reka dusome ijambo ry'Imana neza tugavye, twizera uburongozi bwa mpemu yera, twizera ko twahawe ijambo iryo dutegerezwa kunezererwa. Paulo aratubwira ku murongo w'indwi muri Timoteyo wa mbere 7, avuga urufatiro rwiwe mu bwami bw'Imana, igikorwa ciwe. Timoteyo wa mbere 2:7. Nico nashiriweho kuba umusiguzi n'intumwa, mvuze ukuri simbeshe, n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga ukwizera n'iby'ukuri. Rero ni bande muri mwebwe yibaza yuko Paulo yari intumwa kandi ari umwigisha? Sinzi ko mu nyumva nabi nkuko nanjye ndabumva. Naho rero mpagarika kuvuga ubutumwa. Nimuvuge byumvikana, ndabinginze.
umuntu ari hebura ari hano imbere mu buryo umenga nta kintu ntaco bisa bisana n'aba ariko arababwira umenga abwira umuyaga ni nk'uko woca iruhande nk'uko wowe uri mu muyaga ntegezwa kubumva mu buryo busohoye. Mbega uno munsi turafise ubushizi bw'amanga ko Pawulo yigishije ukuri kw'Imana kw'intakuka. Amina, ni byiza. Amen. Yego birashobora kuzogenda bitera intambwe. Ubu rero dusome igice ca mbere, dusome umurongo w'umunani wose. Pawulo hano aravuga ati nuko nanjye nagomba kubivuga mfubuye. Ntavuga ati ahantu umwami agize yari umuntu w'Imana afise mu rwego nk'u mu Bikorinto ba mbere 7 niho yatandukanije. Hamwe aravuga ati ibi nivyo umwami ategetse. Abikorinto ba mbere 7:10 mu kundi murongo kwindi gice akavuga ati aha ni je ndabivuze nk'umuntu yagiriye ubuntu imbere y'Imana. Pawulo yari imvuga kuri, yarazi neza mu mutima, yari afise ukuri mu mutima. Pawulo yavuga ati uku ni ku mwami agize, ni uko umwami yaba yamubari imbere yabo, akavuga ati uku ni ukugomba kw'Imana. Yego yari kubivuga neza. Kadufate rero ko hano yafashe ukugomba kw'Imana nk'uko ari ukugomba kwiwe, hama akandika hano 8 nuko ndagomba ko abagabo basenga hose, batarika amaboko yera, bataratse, batagira ibihari. Ibi bisobanura yuko abene data bashobora kuduza ibiganza iyo bumva basugumwe no gusenga. Ndabajije, dufise icigwa ca Bibiliya, abagabo ibi natwe biraturaba mu bikorane ibyo ari byo byose basenge batarika amaboko yera, bataratse, batagira ibihari. Yego nico bisobanura. Uku niko bitegezwa kuba bitahuwe ko bene data si bashiki bacu. Bene data baje mu ikoraniro igihe dutanguye gusenga, bakaba bafise ico bazanira Imana, baza gusaba Imana, basenge, baduze ibiganza, tubashigikire n'amasengesho yacu. Uko niko bitegezwa gutahurwa, atabirake, atagukekeranya. Imana iduhe kwidegemvya ku burake no gukekeranya imbere yo kuduza ibiganza. Ijambo ribwiwe bashiki bacu niririkurikira umurongo w'9. Kandi abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye, bagendane isoni, badahugumba kandi badashajisha gusiba umushatsi canke izahabu. N'amajambo Mwene Data Ewald ashobora kuyasoma neza kuzumba jewe. Ndibaza ko gusajisha izahabu byabaye oya umuntu asajisha izahabu ni maragarita canke impuzu z'igiciro zizimvye. Rero bene data, ntibikenewe mu gihe co gusenga, ntidukeneye impuzu canke zizimvye canke gusarizisha izahabu. Oya, hakenewe impemu y'umuntu Imana ishobora kuraba. Ku murongo wa 10 aravuga ariko bashazishe ibikorwa by'ingeso nziza nk'uko bikwiye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Ntidukeneye gusubira kubabwira nibyo muri kamere twarumvise cyane ijambo ry'Imana. Raba rero umurongo ukomeye. Umugore yige atekereje agamburuka gose. Ni jambo rikomeye, ariko nubwo biruko ni nk'umuti w'igaradi, ni nk'umuti wo gusiga ku gikomere w'igaradi. Umugore
ashobora kwemera n'umutima we wose akavuga ati mwami C'est ainsi que je voudrais être. uku niko nifuza kuba. Cette sœur a le paradis déjà sur terre. uwo mwere mushiki wacu aba amaze kuronka paradizo hano ku isi, afise inyigisho zose Imana ishobora gutanga n'ibi birimwo byose. Bien sûr, nivyo dans le domaine divin. ni mu by'Imana. Ariko Verset 11, la femme 11 doit chercher à être umugore instruite en écoutant yige en silence atekereje agamburuka et en gose, se soumettant. agamburuka gose. Si niba cela est garanti, iya alors abifise chaque femme nk'umwana, peut être umugore aidée. wese arashobora Si gufashwa. cela n'est plus ibi garanti, atabifise alors nk'umwana, rero Michel, umuhanuzi le Mika prophète Élie cyangwa peut umuhanuzi venir, Eliya arashobora et kuza, il peut arriver que birashobora gushika le prophète Élie umuhanuzi ait peur Eliya akagira ubwoba lorsqu'une femme igihe umugore menace, comme amuteye ce fut le ubwoba cas nk'uko byari bimeze kiriya gihe. Abagore qui peuvent se soumettre bashobora à Dieu kwiyegurira Imana sont ce que Dieu peut avoir de mieux sur terre. nibo Imana ishobora kuronka beza hano ku isi. Abagore batabikora Automatiquement buno nyene baca biyegurira malin. umubi. Nous obéirons à quelqu'un et nous nous tuzokubaha soumettrons, umuntu, si ce n'est à ariko l'homme, alors au diable, l'un ou l'autre. tuzokwiyegurira umwe Il canke y a uwundi. suffisamment de femmes. Hariho abagore benshi bavuga bati Je me soumets à Dieu, mais pas à toi. je niyegurira Imana siniyegurira wewe. Ils doivent écrire une nouvelle Bible alors. Hama rero nibandike Bibiliya nshasha. Iyo Bibiliya ntibaho, Une telle Bible. iyo Bibiliya ntayibaho. 1 Corinthiens 11. Ariko rero ba mbere 11 Dieu, Imana Kristo umugabo umugore. 11:3. Ariko ni ba mbere 11 niyo gahunda y'Imana. Mwabyemera, ndizera ko mubyemera. Ego amina, ibyo ndabyizera. Nagomba kuvuga yuko nimba mutezera ibyanditswe byera muragowe. Ariko nagomba kongera ko ikintu ni mubyizera. Amen. Cela sera une Ibyo condition bizoba igisabwa cibanze kubwo kurangiza l'église ishengero mugeni. une condition qu'on ne pourra pas contourner. Ni igisabwa ntabanduka kugira ngo gahunda igaruke, gahunda y'Imana, kugira ngo abagabo baduze ibiganza atakurakara, burake no gukekeranya. Ni gute bubikora mu ikoraniro, mu gikorane, mu gihe muhira amasahani n'amasafuriya byose bibomborana? Ibyo ntibishoboka. Nivyo ikibazo cyo gutsindwa nticyama kironka inyishu. Oya, singomba kuborohereza ibintu. Nta ijambo ry'Imana umugabo asugumwe na hemu umwigisha canke intumwa aravuga ati simbesha, ndabibabwira, ndababwira ukuri. Amina. Timoteyo wa mbere ndazi ko yavuze ukuri, ndizera ko yavuze ukuri. Yego, uko kuri rero ni kutuhe kwidegembya, kutubohore. Umugore arondere kwigishwa, ntagombe kwigisha, ariko arondere kwigishwa. Mwene data, ntumpekenyere umusaya kuno mugoroba. N'uyuhe mugore yaje kuri wewe, umugore wawe akavuga ati umviriza Augustin canke uko biri amazina yacu, washobora kumfasha ngaha, ndafise ikibazo na Bibiliya, nagomba umfoborere kuri kino by'ukuri, nagomba gutahura. Urashobora kumfasha? Urashobora kumfasha gutahura uno murongo? Ninde muri twebwe yashoboye kubona ibi? Nagomba kubona ibiganza hejuru. Je nagomba ikintu uno musi, nagomba kubivuga uno musi. Ego, icyo nicyo kintu. Turashaka kugira gutera intambwe n'Imana. Ndabibona nk'intambanyi, nanje ubwanje ndazibigwa n'ibihe, ariko siniteguye kuba jewe jenyine ko aje nocigwa kwiteka. Ni
twiteguye gusangira no gusangira umutwaro namwe hama tuze imbere y'Imana twese turi hamwe. Niyo mahirwe meza yo kumva ijambo ry'umwami kugira turyumvire hamwe hama tugiyegurire. Umurongo wa 11, umugore arondere kwiga atekereje, gutekana niryo banga. Iyo wumva, iyo ucisha mukagenda uvuga ntaco bitanga, ariko ushoboye gutekana mu gihe wumva ijambo ry'Imana. Aho rero hano haravugwa mbere ngo yiyeguye cyane. Mana yanje, ibyo bisomwa mu gihe cyacu, mbega ntibihuye n'igihe, ariko birahuye n'ubwami bw'Imana. Ni byiza ku ijambo, ku ishengero ry'Imana nzima. Nico gituma tugomba kuba twibereye mu ijambo ry'Imana. Bashiki bacu, nta numwe Imana ntiyogira ibibi kuri mwebwe, igobagombera byiza. Cyo kimwe na bene data. Hariho ikindi rero hano ku murongo wa 12. Ariko sinkundira umugore ko yigisha canke ko aganza umugabo ariko atekereze. Avuga ati mvuga ukuri simbesha, nagenewe kubandikira ibi byose kugira ngo ndabaha inyigisho. Sinemera rero umugore ko yigisha canke ko aganza umugabo ariko atekereze. Ategerezwa kuguma acecetse. Ni igikorwa gikomeye kigoye kuguma anumye, ariko Imana itanga inkomezi. Jewe sinibaza yuko Imana yogira icyo isaba idatanze ubushobozi bwo kugishitsa. Nkuko tumaze kubivuga, imitwaro yiwe irahwahutse, n'ingogo yiwe iroroshe. Matayo 11:30. Umuntu yoyitwara ntayiboha cyane. Kera barabona ko inka zamerewe nabi bakazitezurira, ariko iyo tujanye na Kristo umwami wacu, ingogo ikaba yatuvunaguye. Aho rero ntizogenda itumyora, izo bimeze neza, izoba ihwahutse, izoba ishoboka. Ariko ubu rero inyundo irashitse ku murongo wa 13. Kuko Adamu ari we yabanje kuremwa, hanyuma Eva. 14. Kandi Adamu si we yahenzwe, ariko umugore ni we yahenzwe, agwa mu bicumuro. Ureba umuntu yovuga ati, Pawulo uje gukora iki hano? Ibyo mu murima wa Edeni ni bya kera cyane. None bashiki bacu, Maye n'uwo ari we wese, Mariya, mbega bapfana iki na Eva? Ntidushobora kubaza ivyo. Mwene Data Rusi, oya, Mwene Data Schmidt, yaba twagomba kubibaza, twobaza tuti, Pawulo none uzoge urarenganya ivyagezwe, uraduza ushitse kuri Aburahamu, urabandanije, uragiye urashitse no mu murima wa Eden, hanyuma ufatanije Eva na Adamu hano muri bino bintu by'ibishushanyo. Ingene byoroshe kuvuga tuti Pawulo ntibyari bikenewe. Wari kureka isezerano rya kera n'icaha c'inkomoko ukabishira ku ruhande. Wari kuvuga ubuntu hano, ariko ndabinginze, jewe mfise amashimwe. Uwo muntu w'Imana yari yabayeho, Imana yashoboye kumukoresha kugira ngo yandike ibyo bintu byose mu buryo bufoboye, mu buryo buboneka, kugira ngo no munsi tube dufise uburongozi bufoboye. 13. Kuko Adamu ari we yabanje kuremwa, hanyuma Eva. Turazi ko Eva bwa mbere yari muri Adamu. 14. Kandi Adamu si we yahenzwe, ariko umugore ni we yahenzwe, agwa mu bicumuro. Twese turazi inkuru zo kugwa, ariko hano Pawulo arongowe na mpwemu yera
en relation byose yarabifatanije l'Église ishengero et le service divin, n'igikorwa c'Imana, les réunions et les sœurs. ibikorane na bashiki bacu. Et il ne voulait rien dire d'autre nta n'ikindi kintu yagomba sœurs. kuvuga kiretse Faites attention. icyo bashiki bacu mugabe. Ibyashikiye Eva, Qui était une fille de Dieu, yari umukobwa w'Imana, Adamu yari umuhungu w'Imana, a été prise. Eva yakuwe muri we. Cela peut Ibyo vous arriver très vite. birashobora kubashikira Et byihuse. il me vient maintenant Ubu rero une parole, hanjemo ijambo, un passage umurongo à l'esprit de unjemo 2 Corinthiens 11 mu Ikorinto wa que nous mbere avons lu récemment. 11 twasomye ubushize. Voici ce que dit Iheraba 2 Corinthiens ibyo 11, Abikorinto ba verset mbere 2. 11 Car je suis havuga jaloux de vous d'un sel divin puisque je vous ai fiancé à un kuko seul mbapfuye ipfuye vous a mené kuko nabashingiye Kristo ngo ndamubashikanire muri umugeni atanduye. Mais je crains que comme le serpent séduisit autrefois Ève par sa malice, ainsi vos pensées ne soient entraînées Gatandatu. vers le Ariko mal, loin de la simplicité et la pureté de votre esprit. ariko ndagomba ko ariko ndiyubara. Pawulo yarahangayitse, Donner du mal, yari il l'a yarahangayitse, exprimé. yaravuze mu buryo Voici encore une chose, mais je ne sais pas. La prochaine fois, je ne bwa me lèverai hanyuma pas. sinzohaguruka. Frère Rousse, Mwene Data Rusi azoca aguma imbere, hanyuma ace asuzuma avuge hamwe natwe ijambo yasomye. Ubundi bwo ategerezwa kuvuga ijambo yavuze mu ntangamara hamwe natwe. Ubwo rero byose byamabingwa ko, ariko hano si ibijyanye na bene data, mwese murabizi, ni ibijyanye n'iby'Imana n'ijambo ry'Imana. Niba twoshobora kuvuga tuti ego n'umutima wose nta gikomere kibaho bari umuti, jambo ryiza kuri twebwe twese. Muri Timoteyo wa kabiri 14, Adamu si we yahenzwe, n'umugore ni we yahenzwe agwa mu gicumuro. 15 ngo azogirwa amahirwe niyabyara agashishikara mu kwizera no mu rukundo no mu kwezwa bizanywe amahirwe y'umugore. Hari ibisabwa ajanye n'ibisabwa. Umugore arongowe ntiyifuze kuronka abana, nta mahirwe afise, nta mahirwe namwe afise, ntibishoboka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hariho n'indi mirongo ya Bibiliya ibivuga byanditse hano. Yamara azokizwa kubw'ukubyara, nibashishikara kwizera no kugira urukundo no kwezwa bifatanye no kudahugumba. Ni bande bibuka ubutumwa aho Mwene Data Branham yashimitse ku kintu nk'iki? Ninde azi icyo yashimitseko? Avuga ati abagore b'Abanyamerikakazi ntibakeneye abana, bagura imbwa canke ikindi, hanyuma bakagaburira ico gikoko, bagafata umwanya wabo wose kw'iyo mbwa. Ntibakeneye abana kuko umwanya wabo ucugenda, boba barakumbure ni umubiri wabo ugahinduka. Abagore nta mahirwe bafise. Imana iminsi yose yishitsa amasezerano yayo, ivuga ibyo yiyumvira, ikiyumvira ibyo ivuga. Rimwe na rimwe ibintu na Mwene Data Branham Pawulo bavuze twe kumbure ntitwabigavyeko, ariko ijambo ry'Imana ryose ni ry'ukuri. Ijambo ry'Imana ryose rigomba kubahwa kandi tukarishira ku mutima. Ndazi yuko Imana ifise amasigarira y'abagore n'abagabo, bene data n'abashiki bacu biyegurira inyigisho y'Imana, bafise kubaha no kugira amina ku ijambo ryawe. Ariko uragowe wa mugabo, nimba utaha iwawe ukabwira umugore wawe uti mbega wumvirije kuno mugoroba, wumvirije neza?
uragowe wa mugabo nimba utaha iwawe hanyuma ugaca uzana inyigisho za morale ku mugore wawe, oya ntukore ibyo nta na rimwe. Ijambo ry'Imana risomwa hano mu gikorane, rigatangarizwa hano mu gikorane, rikumvikanishwa hano mu gikorane. Imuhira nta muntu n'umwe akeneye gutanga amategeko ku bintu runaka, oya dutegezwa kugenzura yuko abagore baronka amahirwe yo gusohoza ijambo ry'Imana na cane cane kubwo kubafasha kwacu. Nivyo dutegerezwa kwifuza mu buryo bwo mu mutima. Twoba tugiye he? Hari umuntu yabimbariye rimwe na rimwe barambwira nanjye ibintu si mwebwe gusa. Hari umuntu yabivuze inyuma y'igikorane c'ubukwe, yaratashe muhira aravuga ati wumvise biriya ibyo bakubwiye byose, ibyo bakubwiye none babwiye twebwe twese. Ijambo ry'Imana ribwira twebwe twese. None ni gute woca ufata ubuhiri ukamuhuragura uti wumvise yaba ari wumvise wo kwigenjeje bitandukanye. Hanyuma rero tukaba dusambuye iby'Imana yubatse byose, tukaba dusambuye kubwo ubugaba bwacu. Imana ariko irakuza kubwo gutangaza ijambo ryayo. Dutegezwa twebwe nka bene data tugashyira ku ruhande ubugaba bwacu, tukareka Imana ikatugirira ubuntu kugira ngo tukoreshe ubwenge nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Ndizera yuko Imana izotugirira ubuntu ku bw'ibyo. Nta muntu n'umwe azoba akeneye kwibutsa uwundi icyo ari cyo cyose. Umugabo ngo wumvise, ngo wa mugabo hari ikintu wubwige ntacyo wumvise. Birashobora gushika by'ukuri yuko ijambo riba igiwe cyangwa iry'umugabo cyangwa iry'umugore, hanyuma ikindi gihe bikaba bicuritse, ariko Imana izobana natwe, izodufasha. Ndafise amashimwe cyane yuko dushobora gusoma ijambo ry'Imana muri rusange, umurongo wose wa Bibiliya, inyigisho yose. Mbega ubushize twasomye iki? Ndizera ko Mwene Data Ewald yabisomye umurongo wo muri Isaha 51. Mwami aravuga ati nimuze nzobigisha, 51:4. None ni iki? Ni inyigisho ivuye ku Mwami, ni inyigisho y'agakiza, ni inyigisho ifasha. Natwe bene data ku buntu bw'Imana nka bene data turashobora kuza hano tutarakaye, atagukekeranye. Bashiki bacu bari inyuma yacu kugira ngo badushigikire, hanyuma tukatarika ibiganza byera atakurakara, tukabitaramurira Imana. Imana iduhe ibyo, dufashe kandi n'ayo majambo muri ino ijoro tuyakuye mu biganza by'Umwami. Turamushimiye. Amen. Turahaguruka dushimire Umwami. Mwene Data Ewald, Data wo mu ijuru, turagushimiye mu bwina bwo mutima wacu kubw'ino saha y'ubuntu, kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Mwami, tuje hano atari kugira ngo dutane ko ibirake bamwe n'abandi, Mana, ariko no kugira ngo twisuzume mu muco w'ijambo ryawe, kuko wambariye. Umwe wese ateza kuvuga ati wambariye uwo Mwami, izina ryawe rihabwa ubwiza. Mana, ijambo ryawe rigumaho Mwami. Ibyiyumviro byacu bitegezwa guhona, ariko ijambo ryawe ni ukuri Mwami. Nicyo gituma dutegezwa kutaramura ibiganza tugahimbaza izina ryawe Mwami, atagukekeranya na kumwe, ataburake, kuko uri Imana yacu Mwami. Uratwigisha, uduha ano majambo y'ubwiza Mwami. Rimwe na rimwe turibaza yuko akomeye, ariko urazi ingene ushobora kudufasha. Bwiza n'ubwizina ryawe ryera ry'igiciro, wakoresheje Pawulo, wakoresheje Branham, uno munsi uriko uradukoresha natwe Mwami, kugira ngo dutware ijambo ryawe nk'uko ryanditswe Mwami. Umgirire ubuntu, tugirire ubuntu twebwe twese, dushobore kunama twiyegure munsi y'amajambo yawe Mwami. Izina ryawe rihabwa ubwiza. Amen. Mwene Data Frank. Amen, Père Céleste, je te remercie du fond du cœur
data wo mu ijuru ndagushimiye mu bwina bw'umutima kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro utugombera ineza no muri iri joro twumvise kuri hano ubugwaneza bwawe n'urukundo rwawe mwami ntuza guhuragura uza gufasha kugira ngo ugabishe ndagushimiye mwami mwizigirwa kubw'ijambo ryawe ry'igiciro ryera twese hamwe turagushimiye kubwa bashiki bacu bose b'igiciro bagiriwe ubuntu mu nyonga hawe bashoboye kwiyegura munsi y'ikiganza cyawe cy'ububasha munsi y'ijambo ryawe mwami turahimbaza izina ryawe turagushimiye kuduherekeza gushika kugwa gahore nk'uko Bibiliya ivuga gushikaho amasaha yo kuduza ibiganza byera ataburakare ashika aleluya nuzane gahunda mu ngo mu bubatse mu miryango hose no mu ishengero mwami uronke icyo ufitiye uburenganzira turagushimiye izina ryawe amen amen.